Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na David Claude Mbananayo. Iyi muri murumviriza ni Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu. Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 17 Kigarama umwaka wa 2025. Kanze tuti namwe bakunzi ba RP ya murano makuru mu Kirundi twabateguriye mu nkundire ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Nibikwiye ko impunzi z'abanyekongo b'abasivile zakirirwa hamwe n'abasirikare ba FARDC mu makambi y'impunzi kubwo umushakashatsi Clementine Domonjoy. Kubwiwe kandi abagirizwa amabi muri abo bariko barahunga bakwiye gushigwa imbere y'ubutungane. Inyishu ku kibazo c'intambara iri mu gihugu ca Kongo iracari kure nk'ukwezi, igihe cyose kitazigirwa hamwe n'izindi ngorane zisanzwe ziri mu karere kubw'umugambwe MSD. Mwitangazo umugambwe washize abona wanamenyesheje ko umugambwe CNDD-FDD watangiye guhonyanga amategeko ku masezerano yarusha kuva kera amakungu arorera aho kwamira. Ubwanwa bwarapfutse umunwa ku badandaza bakorera ku isoko kwa Sioni mu gisagara ca Bujumbura, aho bavuga ko kuva umupaka wo mu Gatumba Burundi buhana na Kongo wugagwa urudandaza rwabo rusigaye rwarasubiye inyuma birenze urugero. Nayo nkuko bisanzwe ku misi yose ya gatatu igice cya kabiri cyano makuru kizoba kigizwe n'ikiganiro ku isoko. Uyu munsi tugaruka ku buzima bubi n'izindi ngorane abanyekongo bahunze intambara ziri wabo barimwo uyu munsi mu Burundi. Nariko tsa ku masonga mukanya turaja mw'idonido. Ndasubiye kubaramutsa ano makuru tuyahere mu gisata c'umutekano. Ikiziga c'umukenyezi caratowe mu gatondo ko kuri wa kabiri muri zone Vumbi komine Kirundo. Amakuru atangwa n'ababanyi avuga ko umukenyezi yagiye kwibare ahetse umwana wiwe, hanyuma arasoma urukanywa ruramushika, maze ariko arataha umwana n'isimbizo birakoroka. Abatoye umwana baci bamushira serugo ku muhaniwe. Umugabo akaba yararindiriye ko inarugo ataha arahebura. Ikiziga c'uwo mukenyezi cagiye gutorwa bukeye, abarovyi bakaba bamusanze mu mazi y'uruzi Kanyaru yasomye nturi. Gushika ubu abantu babiri barafashwe kuri uyu wa kabiri ku mvo z'amatohoza. Abajejwe intwaro ku rwego rwa komine Kirundo ntaco barashikiriza kuvyerekeye urupfu rw'uwo mukenyezi. Ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu muri komine Mwaro intara ya Gitega kubera abantu bibonekeje ku munsi wa gatandatu heze bambaye umwambaro wa gisirikare ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo batembera mu mabarabara. Abanyagihugu baha Mwaro bibaza ico abasirikare baje gukora, bagasaba leta kuraba aho babegeraniriza kugira ntibasubire mu banyagihugu. Demidera Gakura aratubwira ingene zifashe. Abo basirikare baje bahunze ingwano ziriko zibera mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ku isoko ryacu rya bituyagiye. Abo basirikare bashikanye mu ikambi ya Mwaro ku munsi wa gatanu heze mw'ijoro. Bamwe mu baje babarongoye baca batwara kubafatira ivyumba mu hoteli ku mugwa mukuru wa komine ya Mwaro nk'uko isoko ryacu ryabandanije ribituyagira. Baje ari igihumbi, abapeti jwere bashikiye muri Kamara, abashefu nabo babo bafashe ivyumba yitwa kwa Nafare nyene yo n'umupatro wa BHB. Kubw'iryo soko nyene ngabo basirikare baje bari mu myaka itandukanye, bamwe basa n'abakiri bato abandi bakuze, bavuga ururimi rw'ikinyarwanda abandi bakavuga igiswahili. Ubabona ku mabarabara batembera, abandi binjira mu maduka kuvunjisha amahera kugira bashoboye kugura ivyankenerwa bifashisha, ibituma abanyagihugu batekerwa n'ubwoba. Bamwe bakiri bato abandi basa n'abakuze buke bari mu mabarabara yo mu gisagara ca Mwaro, bamwe bayaga mu giswahili abandi bayaga mu kinyarwanda, bakinjira mu mabutike babaza yuko bavunjira amafaranga atanire abantu bene aho ari babandi bahora mu ngano muri Kongo bavuga ikinyarwanda n'abandi bavuga igiswahili, bakubwira abantu bahora kwicana bahora bamara abantu, hanyuma mukaja bumva bageze Mwaro. Twe twibaza none baje gukora iki abo bantu? Duteye ubwoba rero n'amakenga menshi. Abo banyagihugu rero bagasaba leta kubakingira no kwigiza kure
abo basirikare. Tukiri muri ico gisata nyene, abagwanyi ba FARDC na Wazalendo bategerezwa gutandukanywa n'impunzi z'abasivile b'abakongomani mu makambi y'impunzi aho bariko barakirwa mu Burundi. Ivyo bishikirizwa na Clementine Domonjoy, umushakashatsi mw'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch, akorera mu bihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko hamwe n'ivyo mw'ihembe rya Afrika. Umushakashatsi Clementine Domonjoy yongera agasaba ko bagirizwa gukora ivyaha muri iyo migwi y'abagwanyi ko bokurikiranwa n'ubutungane. Tumukurikire. La priorité aujourd'hui devrait être effectivement sur la protection des civils qui ont fui le conflit. Ikintu nyamukuru muri kino gihe n'umutekano w'abasivile bahunze intambara, kuraba neza ko ikambi z'impunzi n'abateshejwe izabo aho impunzi z'abakongomani ziriko zirakirwa mu Burundi bafatwa nk'abasivile, kandi leta y'u Burundi ikabaronsa ubufasha bukwiye. Dans ce cadre-là, il fait effectivement sens de séparer les combattants tels que les combattants FARDC et Wazalendo qui ont fui l'avancée du M23. Kubw'ivyo ni ngombwa ko abagwanyi ba FARDC na Wazalendo bahunze ibitero vy'umuhari wa M23 batandukanywa n'impunzi z'abasivile muri iyo ntumbero nyene. Hakwiye kandi ko abategetsi b'igihugu c'intwaro rusangi ya Kongo n'abategetsi b'u Burundi bakorera hamwe kugira bakoze ivyaha muri iyo migwi y'abagwanyi bahunze bashobore gukorwa ko amatohoza, bongere bakurikiranwe n'ubutungane. Qu'il puisse y avoir des poursuites lancées contre ces individus. Ano makuru tuyabandanize mu gisata ca politike, aho umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi MSD ubona ko ikibazo co muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kidashobora gutorerwa umuti urama kitigiwe hamwe n'ibibazo biri mu karere na cane cane ico mu Burundi. Ivyo biri mu itangazo uyu mugambwe wasohoye kuri wa 17 Kigarama, aho wibutsa amakungu ko yirabiye hirya mu gihe umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wahonyora amasezerano y'abarundi ya Arusha. Umunyamabanga mukuru mugambwe MSD umushingwamanza François Nyamoya aratera kama abahuza mu kibazo ca Kongo ko mugiye mu Burundi atamahoro ahari no muri Kongo atazobonekayo. Kurikira umushingwamanza François Nyamoya n'umunyamabanga mukuru mugambwe MSD. Kwigenekerezo rya 12 Kigarama uyu mwaka, inama ya ONU ijejwe umutekano yarakoranye yihweza ikibazo cyo muri Kongo. Nyuma yaho umugwi M23 ufatiye igisagara ca Uvira. Muri iyo nama benshi barashikirije amakenga bafise yuko intambara yo muri Kongo ishobora gutandukira mu bihugu byose vyo mu karere. Mwitangazo twasohoye rero twaboneyeho akaryo ko kwibutsa ko MSD twasemereye kuva kera ko ikibazo cyo muri Kongo kidashobora kuronka umuti urama kitigiwe hamwe n'ibibazo biri muri kano karere na cane cane ico mu Burundi. Uburundi burafise uruhara mu ntambara ya Kongo, kandi nabwone bufise ikibazo gikomeye cane catewe n'ihonyangwa ry'amasezerano y'Arusha. Intwaro ya CNDD-FDD yahonyanze amasezerano y'Arusha kuva mu 2015. Amakungu na cane cane ibihugu n'amashirahamwe yayahagarikiye arorera, niko turangiza tuti ntiyararengerana. N'ubu abahuza mu kibazo ca Kongo tubatera kama yuko boronderera umuti w'ikibazo ca Kongo bisunga n'ibibazo biri mu karere, na cane cane ikibazo c'u Burundi. Mu Burundi atamahoro ntayazoboneka no muri Kongo, kandi bakumviriza abashobora bose guterera mu kuronka umuti batisunze gusa amaleta y'ivyo bihugu vyo mu karere. Abashobora bose kugira ico baterera bakabumviriza. Ano makuru cyabandanize mu gisata c'ubutungane. Nyuma y'igandagurwa ry'umwigeme niyo nkuru Renilde wo muri komine ya Matongo intara ya Butanyerera yatowe ikiziga mu gatondo ko ku munsi wa gatandatu heze. Abamuzi barasaba ubutungane gushira inguvu bukurondeza abakekwa kuba baramugandaguye kugira bashigwe imbere y'intahe. Uwo mwigeme bivugwa n'amasoko yacu ko yabanje no gushurashurwa ku nguvu, ngo n'abakekwa kuba baramwishe basanzwe bazwi mu kibano ngo nta numwe aramenya iyo bahungiye. Eloge Divin Demesh.
Umuhisi niyo nkuru Henilde yabonywe ikiziga mu gitondo cyo ku munsi wa gatandatu ku mutumba Burengo uherereye muri komine ya Matongo mu ntara ya Butanyerera. Ababonye ico kiziga baciye batabaza abajeje intwaro. Bamwe mu banyagihugu baho kuri uwo mutumba bakaba babwiye RPA ko biraboneka ko niyo nkuru Henilde yagandaguwe ahejeje no gushurashizwa ku nguvu. Abajeje intwaro be n'umutekano bahashitse bihutiye kuja kumufubana iteka na y'amatoza ya mbere yerekana ko ashobora kuba yagandaguwe n'imisoro ibiri y'imbonera kure izwi mu kibano na rijya ngo itasubiye no kuhaboneka kugeza n'ubu. Uyu munyagihugu aratubwira umwidondoro w'abakiswe kumugandagura. Niyo nkuru Benirida akaba mutoye ikiziga muri Marigore ku mutumba nyene ya Burengo, akaba bakeka ko yishwe n'abahungu babiri b'imbonera kure n'abitwa Bukenyereye n'abitwa Ngendanzi Bernard, bakaba baciye bahunga bishakisha. Kiretse ko batasubiye kuboneka inyuma y'igandagurwa rya niyo nkuru Henilde, imbonera kure Bucumi ya Aloyize hamwe na Ngendanzi Bernard ngo bari banabonetse ku murango wose umunsi wa gatanu birigwanye n'umuhisi. Bari bamwe basangira inzoga babana bari kumwe hakiri kare ku murango, hanyuma akaba ahantu ku mukaratusi kugwagwa niyo mpamvu baciye bikeka bakaba ubutungane rero yuko bwoca bubamenya amatohoza nuko bashyize ku ntoke kugira ngo bahane akabi kabishe. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka abajeje intwaro n'umutekano ku mutumba wa Burengo kugira bagire ico bashikirije. Arakoze mugenzi wacu Eroge Diva Remesha. Ibice 60% by'abafungwa bari mu mabera atandukanye ari mu gihugu bategeza kuba bidegemvya, byashikirijwe na Vianney Ndayisaba umuza bikorwa mu ishiramwe Arucoto. Kubwiwe ngo amahoro y'u Burundi yugarijwe n'ibitigi birenga abategekanijwe kuwafungirwa, agasaba umukuru w'igihugu gushiraho ingingo zikomeye kugira abagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu barekugwe. Kurikira Vianney Ndayisaba numuza bikorwa mwishirahamwe Arucoto. Muri raporo za Arucoto abantu bamenyesha yuko muri raporo zifata kibazo bifise urabona yuko ibice 30% by'abantu bari mu mabohero atandukanye igihugu 11 bafunzwe bitisunza amategeko. Ati gute? Abantu bamenyesha yuko hariho ibice 20% abarejejwe n'amasentare, bamaze kuzwa n'amasentare aho kurekurwa gushika n'isaha bagumijwe mu mvuto. Hakaba rero n'abandi ibice 32 mu vyegano vya Arucoto bamaze umunyororo baciye kuko umuntu usanga aciye imyaka 5 aciye imyaka 10 aciye imyaka 20 ugasanga umunyororo umaze umugabo abantu aho kurekurwa n'ubu batari mu mvuto. Hakaba hari ibice bingana 6% by'abantu barose umunyororo bagateganya bita liberté provisoire bagiye ubutungane cyo bitwa chambre de conseil. Babonye yuko icaha cyatumye aja mu munyororo kitotuma aburana ari mu munyororo ahubwo atahe aburana yidegenje, bari kugeruro ca 6%. Handi nagomba babwire yuko mu vyega byose muri Arucoto byerekana yuko abantu 202 sino musi barose ikigongo cy'umukuru w'igihugu muri cya igongo cyatera ingorane mu bar twabishira mu ngiro, hari naho umukuru w'igihugu bafunzwe. Kinaje nagomba bamenyeshe nk'umibohero rikuru rya Mpimba dufise abanyororo gushisa n'udusaba amadosi matu ya presidenta mu maparika atandukanye. Abanyororo 103 bari mu Mpimba barejejwe, abandi bamaze umunyororo 103 mibohero yo kumusaga bita Mpimba Bujumbura. Muri Arucoto nagomba bamenyesha yuko urumva tumaze kugitegera nk'iki kitwereka abantu bashika 30% bafunzwe bataregeza kuba mu mabohero. Nababwiye ko tubishiki ko abantu nk'abo bariko twagomba dushikira ko dusaba nyinshi mu gihugu yuko umugenzo yuko umwaka urangiye atari ikigongwe wapfunzwe, natwe muri Arucoto turamusavye yuko yogira ikigongwe ku banyororo tandukanye bafise ivyaha bito bito. Mu gisata c'impunzi naho mu rugendo yakoze kuri uno wa kabiri aho impunzi z'abakongomani begeranirijwe, Ezekiel Nibigira atwara umuryango ugizwe n'ibihugu vyo muri Afrika yo hagati CAC mu funyafunyo ururimi rw'igifaransa yamenyesheje ko izo mpunzi ziri mu vyago bikomeye, akaba yahamagariye amakungu n'abagira neza kugarukira kuri izo mpunzi. Selon les données communiquées par les responsables des sites, environ 25 000 réfugiés sont actuellement recensés à Gatumba. Dufatiye ku biharuro bitangwa n'abarongoye ibibanza impunzi zirimwo, abababa 25,000 nibo bari muri iki gihe mu Gatumba, nayo hafi 40,000 by'izindi mpunzi bikaba biri muri Buganda. Muri izo mpunzi abenshi n'abagore n'abana. Izo mpunzi rero zirakenye imfungurwa, aho zikika umusaya, aho zivuriza, amazi meza n'ibindi. Ukutaronswa ibyankenerwa biriko birigaragaza bihakwa kuzotuma haba ingaruka zikomeye,
haba kuri izo mpunzi canke mu kibano no kubijanye n'ibungabungwa ry'umutekano. Ndatera kamo kihuta akarere n'amakungu kubagarukirako. Kano kamo gatewe kandi ibihugu bihurikiye mu muryango wa CEEAC, ubumwe bwa Afrika n'amakungu muri rusangi. Ndabahamagariye gukorera hamwe byihuta kandi bitunganijwe neza mu kwegeranya uburyo butandukanye kugira ngo ivyo vyankenerwa byose bishobore kuboneka mu buryo bwihuse kandi bubereye. J'appelle à une mobilisation immédiate, coordonnée et renforcée des ressources financières, matérielles et logistiques afin de garantir une assistance humanitaire d'urgence adéquate. Nari nabibabwiye mu ntango zano makuru, uruhombo ni runini mu badandaza bakorera ku isoko kwa Siyoni mu gisagara ca Bujumbura bitewe n'iyugagwa ry'umupaka wo muri zone Gatumba uzi igihugu c'u Burundi na Kongo. Bamwe mu badandaza bakorera muri iyo soko bavuga ko kuva umupaka ugagwa atakigenda mu bikorwa vyabo, aho mbere bavuga ko batakidandaza nk'uko vyahora. Walter Kwizera mw'Idonito. Urudandaza nka gose aha mu isoko kwa Siyoni niko biragenda neza. Abadandaza amasahani abakiriya benshi bafite n'abakongomani. Iyo myidogo nako gahinda mwumva ni bimwe mu badandaza bakorera ku isoko kwa Siyoni ni mu gisagara ca Bujumbura. Nk'uko uyo mudandaza na bagenzi we bavyiganiye Radio RPA, kuva hugarwa umupaka wo muri zone Gatumba Burundi bwana n'igihugu ca Kongo, ibikorwa byabo badandaza vyaciye bitangura gucumbagira. Muri kino gihe uretse ko atabakiriya bakironka n'ibicuruzwa ntibakibironka nk'uko vyahora. Umwe muri bo aravyigana. Twebwe turabadandaza tukora dukura ibitenge bivira tukabizana nga mu Burundi. Ubu rero kubera hadahita ibitenge byakenye byabuze ndetse no kugura byaduzibeyi amakindishiri amaplastike abakiriya benshi bafise n'abakongomani amatransporo nabo nyene nuko nyene kenshi usanga Bujumbura hose abantu bariko barahira kubera ugagwa k'umupaka umugatumba. Hamwe n'ivyo kandi abo badandaza babandanya bavuga ko uwo mupaka wari ubafatiye runini kuko ahanini ingenzi ziva mu gihugu ca Kongo arizo zabagurira ibicuruzwa vyabo, ivyavuye bikora kuri abo badandaza bose kuva uwo mupaka wugarwa. Wari umupaka munini kandi urabona ko wadufasha byinshi. Ingenzi n'iziriko ziraza z'abakongomani zizo zasuma bage badandaza bato nabo bahora bashora utuntu itomati ibitunguru amapwaro amapwavro nabo nyene ntibariko barakora n'abashoferi ntibariko barakora niyo ngorane rero dufise. Mu mwiheburo wa kazoza kabo abo badandaza bakabona ko kugurura uwo mupaka yoba ari imwe mu nyishu zoza zikemura ivyo bibazo barimwo muri kino gihe. Umupaka igihugu c'u Burundi gihana na Kongo wo mu Gatumba wugawe kuva ku igenekerezo g'9 Kigarama umwaka wa 2025 inyuma yaho umugwi me 2023 wari uhejeje gufata igisagara ca Uvira, kimwe mu bisagara vy'igihugu ca Kongo. Mu gisata c'inkino naho mu makuru ajanye n'igikombe ca kane kiriko kirategurwa mu minsi iri imbere, umugwi wa kane ugizwe n'ibihugu vya Nigeria, Tunisia, Tanzania na Uganda no mugwi bitazorohera na gato kubera ko iyo migwi yo muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko bimaze kugaragara ko kurenga intambwe ya mbere biba bigoye cane. Idonido na Desire Hatungimana. Igihugu ca Nigeria Super Eagles ni kimwe mu bihugu vy'ibihanganye mu mupira w'amaguru muri Afrika. Ico gihugu citabiriye igikombe ca Afrika kuva mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1963 kimaze kugitwara gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980 igihumbi kimwe amajana 1994 no mu 2013. Mu gikombe giheruka cabereye muri Cote d'Ivoire Nigeria yabaye iya kabiri bukaba bwari bubaye ubwindwi ico gihugu gikina urukino rwa nyuma. Uno mwaka Nigeria iri mu bihugu bihabwa amahirwe yo kugera kure hashoboka nk'uko isanzwe bikora. Ni igihugu gifise abakinyi benshi bakina ku mugabane w'Uburayi na cyane mu gihugu c'Ubwongereza. Abakinyi ngenderwa ko ni nka Victor Osimhen wa Galatasaray, Ademola Lookman wa Atalanta, Samuel Chukwueze na Calvin Bassey ba Fulham n'abandi. Igihugu kigira kabiri ni Tunisia bita Les Aigles de Carthage. Ni igihugu kizwi mu mupira w'amaguru gifise n'abakinyi benshi na cyane mu gihugu c'Ubufaransa, aho twovuga nka Ali Abdi wa Nice na Montassar Talbi wa Lorient. Kimaze gutwara igikombe ca Afrika rimwe rudende hari mu mwaka wa 2004 mu nkino zabereye iwabo. Inyuma y'imyaka 21 badakora ku gikombe, abanyatunisia nta kindi barota atari gutwara icuno mwaka, ariko kikaba ari igikorwa kitoroshe. Igihugu kigira gatatu ni Tanzania Taifa Stars. Ni igihugu muri no myaka
cifashe neza mu karere ka Afrika y'ubuseruko aho umugwi serukiragihugu uvoma mu migwi ya Young Africans na Simba Sport Club zitwara neza mu mahiganwa ya Afrika. Nta bakinyi b'ibihangange bakina hanze ico gihugu kigendera ko kiretse nka Mbwana Ali Samata wa Le Havre mu Faransa na Simon Musuva wa Al Talaba muri Iraq. Tanzania imaze kwitabira inkino za Afrika inshuro zitatu hari mu 1980 muri 2019 no mu mwaka wa 2023. Uno mwaka ukaba ugiye ku bwa kane. Ico gihe cyose Tanzania ikaba yaviramwo ku ntambwe ya mbere, ikaba mbere atarukino na rumwe iratsinda muri ico gikombe ca Afrika. Uno mwaka igikorwa gikomeye ico gihugu cokora no kurengana intambwe ya mbere. Igihugu kigira kane ni Uganda Cranes imisambi. Igihugu ca Uganda ni igihugu gikunze kwitabira amahiganwa ya Afrika kurusha ibindi bihugu byo muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko. Iyi ncuro izoba ari y'umunani, kikaba mu mwaka wa 1978 carakinye urukino rwa nyuma gitsindwa na Ghana. Abakinyi bashobora gufasha ico gihugu harimwo Travis Mutiaba wa CS Sfaxien yo muri Tunisia, Aziz Kayondo wa FC Slovan muri Republika Czech na Steven Mukwara wa Simba. Co kimwe na Tanzania kurengana muri no tsinda na kazi katoroshe. Arakoze mugenzi wacu Desire Hatungimana. Mukanya turatandukira igice ca kabiri cano makuru. Europeya. Numwanya wo gukurikira ikiganiro kw'isoko. Mu kiganiro cuno munsi tugaruka ku kibazo c'ubuzima bubi impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Burundi ku bwinshi zirimwo bivuye ku ntambara zo mu buseruko bwa Kongo. Kw'isoko mu gishikirizwa na Bonfils Niyongere. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Haraheze hafi ukwezi Burundi muri ko burakira impunzi z'abanyekongo ziharugwa mu bihumbi bahunga intambara zivugwa mu buseruko bwa Kongo yaharanira intwaro rusange cyane mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko. Abanyekongo bakaba bagizwe n'abagabo, abakinyize n'abana, bakaba benshi bashitse imbere yuko igisagara ca Uvira kija mu minwe y'umuhari M23. Benshi bashikiye i Buganda, abandi bakaba bashikiye mu Gatumba. Naho muri kino gihe abahunga bagabanutse, ubuzima babaye mu makambi bashikiyemwo ntibwifashe neza. Tuza kugaruka ku bibazo bitandukanye barimwo inyishu zitezwe kuri leta y'u Burundi n'abayifasha. Ikiganiro kw'isoko cyo kuri uyu wa gatatu gerekezo rya 17 Higarama umwaka wa 2025 mu gishikirizwa na Bonfils Niyongere nkabanda bahaye ikaze. Imbere yuko igisagara ca Uvira gifatwa n'abagwanyi b'umuhari M23 natwirwaneho impunzi nyinshi z'abakongomani barinjiye mu Burundi cyane baciye ku rubibe rwa Gatumba bahunga intambara hagati y'abarwanyi n'ingabo za leta ya Kongo zifatikanije n'ingabo z'abasanzwe bafashanya harimo igisirikare cy'u Burundi. Izo mpunzi muri kino gihe zibayeho mu buzima bugoye cyane. Abategetsi b'u Burundi bakaba bahamagarira ibindi bihugu kugira ico biterere kugira ngo izo mpunzi zishobore kubaho mu kurindira ko zisubira mu gihugu iwabo. Ibijanye n'izo mpunzi zihunga intambara zo muri Kivu yo mu bumanuko mu buseruko bwa Kongo tubibaze mugenzi wacu Reveriano Bazikamwe. Kuva mu ntango z'ukwezi kwa Kigarama mu mwaka wa 2025 ibihumbi by'abakongomani barataye baromoka bahunze intambara zariko zihuza abagwanye b'umuhari wa AFC M23 na twigwaneho hamwe n'ingabo za leta ya Kongo zishigikiwe n'iyindi migwi harimo n'igisirikare c'u Burundi. Izo mpunzi zikaba ahanini zaciye ku mupaka w'u Burundi na Kongo mu Gatumba. Nkuko amashirahamwe atandukanye akorera mu gisata cyo kwitaho abari mu bibazo abishikiriza, mu minsi 10 gusa abarenga 60 nibwo bahunze ubutaka bwa Kongo berekeza ku butaka bw'u Burundi, uko intambara yagenda ikomera cyane yo gufata igisagara ca Uvira. Ivyo bihumbi by'abahungiye mu Burundi bikaba byiyongera ku bandi bakongomani isinzi bahungiye mu gihugu hagati kubera izo ntambara. Ivyo bigatuma ubuzima bw'abanyagihugu buhungabana kubera intambara zari zimaze iminsi myinshi zugarije imiji ya Kivu y'Epfo cyane muri iki gihe
c'ukwezi kwa Kigarama. Aho ku butaka bw'u Burundi izo mpunzi zashizwe mu bibanza biri mu duce twinshi vyagiye birategurwa gihutihuti. Mu Gatumba honyene ku birometero bike cane vy'umupaka abarenga 25,000 nibo bahacumbitse nk'uko biri mu makuru atangwa n'abarongoye intwaro hasi, mu gihe ibindi bihumbi vy'izo mpunzi babarizwa mu mazone ya Buganda na Cibitoke. Ubuzima muri ivyo bibanza sicoroshe, aho usanga abahunze bagizwe n'abakenyezi, abana hamwe n'abantu bageze mu zabukuru, mu gihe baba bafise n'amagara make kubera urugendo bagize n'amaguru kugira bashike muri ubwo buhungiro. Bamwe bakaba baciye mu mayira ateye ubwoba kubera intambara, abandi nabo bakaba bajabutse uruzi rwa Rusizi ahatagira inzira, bakaba n'ubu bakibangamiwe n'ubukene, aho atamazi bagira, ivyo bafungura eka mbere naho baba bikunyugwa no kutagira aho bashobora kwivuza ku bafise ingorane y'ubugwayi. Kubera ivyo vyose abategetsi b'u Burundi batera kamo abo bose bashobora kugira ico bashoboye guterera kugira abo bantu bashobore kuronsa vya nkenerwa aho baba, vyaba ivyo bafungura no kubaronsa ababafasha mu vy'ubuvuzi. Basaba kandi kwitaho gukingira abana n'abakenyezi bakunze kubangamirwa cane cane no gukoreshwa mu bikorwa bibi. Ivyo bikaba biruko mu gihe u Burundi nabwo kugarijwe n'ubukene butagira izina, ubukene bw'amazi meza mu gihugu cose, eka n'ivyankenerwa ku banyagihugu bo mu gihugu cose. Kuri ivyo bibazo bihanze impunzi z'abakongomani aho batagira icepfo n'icaruguru mu Burundi, Leopold Sharangabo arongoye urunani CDH aramenyesha ko leta ikwiye guhamagara amakungu akayifasha kwitaho izo mpunzi. Asaba leta kandi kwitaho umutekano w'izo mpunzi kandi ko yozifata kumwe. Twebwe rero tubona cari gikwiye gukorwa nuko hoba mobilisation cane ku bihugu bisanzwe bitanga ifashanyo kugira ngo izo mpunzi nazo baziteho, cane cane ko tuzi ko muri iki gihe HCR isanzwe iri mu bibazo bikomeye kuvaho leta ya Amerika yahagaritse ifashanyo ahanini zaja mu gisata ca HCR. Mbere n'ibindi bihugu vyinshi ugasanga amafaranga bishirayo ni ntica ntikize, ayo vyemeye siyo bitanga, aho usanga rero no muri ico gisata c'ubutabazi bwihuse ata buryo usanga buriyo, naho rero usanga hahera igihe kitari gito biyumvira uburyo aho bashobora gukura uburyo, biyumvira ingene bashobora kuronka amahera, ugasanga rero HCR nayo nyene ikibazo kishikiye ntifise uburyo ica yikorako, ahubwo ikabanza gutabaza. Uwo mwanya wo gutabaza rero, umwanya wuko haba ibiganiro, umwanya wuko hari abemera gutanga uburyo, impunzi zose ziba ziriko zirahakubitikira, impunzi ziba ziriko ziramererwa nabi mu buryo bukomeye. Rero twebwe ico tubona nuko icambere na mbere twosaba amakungu, twosaba HCR nkuko iriko irabigerageza kugira ngo abo bantu bitabweho hakiri kare, cane cane ko iyo abantu bahuriye ngaho oye ari benshi usanga isuku rike rica ryirara, ugasanga batahugira ibibazo vy'ingwara zifatiye ku isuku rike. Ikindi dusaba ni leta y'u Burundi rero nayo tuyisaba ko yogerageza uburyo bwose abantu ikabacungira umutekano, kuko amasezerano ya Geneve leta y'u Burundi yateyeho umukono. Hariho ko ibihugu vyateye umukono kuri ayo masezerano bigomba gucungira umutekano impunzi ziba zibahungiyeko, bakaraba ntihagire ibintu dukunda kubona mu bihugu bitandukanye nk'akarorero nka Tanzania, aho usanga impunzi zimwe zifata ugutandukanye n'izindi mpunzi. Rero twosaba ko leta y'u Burundi impunzi zihungiyeko izozifata kumwe kugira ngo kumbure nibaronka umutekano bashobore kuba bosubira mu gihugu cabo. Muriyumviye ko impunzi z'abanyekongo bari mu Burundi babayeho mu buzima bubi mu bijanye n'uburaro, gufungurirwa no kuvugwa. Abategetsi b'u Burundi naho bahamagarirwa gukorana n'abafasha Burundi kugira ngo haboneke umuti wihuse kandi urama mu kurindira ko umutekano usubira kuboneka mu gihugu ca Kongo. Nino ngaha duciye dusozerera ikiganiro ku isoko cyo kuri wa gatatu. Ndabayisango ku munsi wa gatatu uza na gahwana. Cari ikiganiro ku isoko.
ni hano amakuru twariko turabashikiriza aciye agarukira. Shimire mwebwe mwese mwari muduteze yompi, shimire na bagenzanje bayatorokanije. Kuri mikro mwari kumwe na David Claude Mbana nayo, nkaba ndabasezeye ndabifuriza kugira ibihe vyiza naho ubutaha.